dufashe kano kanya kugira ngo dushimire cyane byimva mu mutima abamenyesha amakuru n'imenyesha amakuru bitandukanye byatwitabye kugira ngo bishoboke badufashe ivyerekeranye no guhumiriza ivyerekeranye n'igikorane ngarukamwaka twateguye c'abakenyezi. Igikorane citiriwe urugori rw'igisagara. Urashobora kwibaza ati kubera iki mwiyumviriye iryo zina urugori rw'igisagara? Iyo turiko turavuga urugori ni ikintu cerekana ubwiza. Rero umutima wacu n'intumbero ya kino gikorane ni kugira ngo umukenyezi wese ahari, twizera yuko azoba yashitse muri ico kibanza, yumva yuko igisagara kirashobora kumenyekana canke ubwiza bw'igisagara burashobora kumenyekana biciye kuri we. Ni ukuvuga yuko birashoboka cyane rwose yuko igihugu bakimenyera ku bagore bateye imbere, ku bagore bariko barakora ibidasanzwe mu gihugu cacu, biciye mu kurera abana, biciye mu miryango yabo, mbese bigaca no mu bikorwa basanzwe bakora, baba abari mu buzi butandukanye, baba bakorera leta canke bikorera utwabo. Umutima wacu uhagaze hano hantu yuko umuntu wese ahari, umukenyezi wese ahari, yumva yuko Imana aramuhamagaye kugira ngo amenyekanishe, kugira ngo aserure ishusho, ashira hamwe ishusho ubwiza bw'igisagara abayemo. Tuvuze igisagara ntidushatse kuvuga ko araba mu gisagara gusa, ni ijambo twakoresheje kugira ngo duhamagarire abantu bose aho bari mu mihingo yose, haba mu gisagara canke nyuma y'igisagara, kumva yuko Imana by'ukuri yabahamagaye kugira ngo bagaragaze ubwiza. Ubwo bwiza bushobora kugaragazwa biciye mu rubyaro Imana ibaha, kubarera urugo, mugabo kandi tukizera yuko benshi muri bo bashobora kuba bafise izindi nshingano zitandukanye, abarongozi, abadandaza, abikorera utwabo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Rero kubw'ivyo urugori rw'igisagara nico twashatse kuvuga. Igikorane kizobera hafi ya King's Conference, aho twita ishengero ryitwa Aletheia ukuri guhishuwe, kikazoba itariki 22 z'ukwezi kwa kane, kikazoba ari kuwa gatandatu, tukazotangura saa 8. Muri ico gikorane benshi bashobora kumva ko ni iby'ishengero canke tuzoza kumviriza ubutumwa bwiza, ariko si ibyo byonyine. Twarahamagaye, twarifuje yuko abantu bamwe bamwe mu bagore bariko barakora, bariko barashika kure hano mu gisagara, ni benshi, ariko twarondeye bake bashobora guserukira abandi. Tuzoba turi kumwe n'umufasoni Kiti Ruhara, uwo benshi basanzwe bazi, akora canke ahimiriza abantu mu vyerekeranye n'itunganye ry'ubutunzi bwabo, akongera akanigisha ku vyerekeranye n'uburongozi, umuntu canke ico twita leadership personnel, uburongozi nyene ku giti c'umuntu imbere yuko ashikira umugwi w'abantu kanaka. Sivyo vyonyene, ariko twariyumviriye turanatumira n'umufasoni mediatrice Nibaruta, asanzwe ari umuhinga yanonosoye ivy'inyifato, azoza kudufasha kugira ngo atwereke inyifato nziza, twigishe ivyerekanye n'inyifato nziza yo kugira ngo umugore wese canke umukenyezi wese ahari ashobore kumva uwo mutima wo kwama ariko aregerwa imbere no kubera umuryango wiwe urugori rwiza, igisagara ciwe, ikibano ciwe, no mu vyo asanzwe akora. Nibaza yuko byinshi mu byo twateguye bishobora kuba biri mu majambo make bejeje kuvuga. Tukitega yuko dutumiye umuntu wese, mukenyezi wese, igikorane c'abakenyezi. Abagabo barashobora kuvuga bati mbega twebwe baratwibagiye, ariko kandi turafise integuro ku vyerekeranye n'abagabo nabo. Rero no kuvuga yuko abagabo nabo turabahimiriza kugira ngo baze badufashe, batubwirire abo bubakanye kugira ngo baze muri ico gikorane. Hanyuma umuntu wese ku giti ciwe arashobora gutumira. Kwinjira nta mahera tubigisha, kwinjira ni ku buntu, kandi
twarategekanije n'uburyo bwo kunguruza abantu kugira ngo bashobore kuza, abadashobora kuhashika vyoroshe dushobore kubafasha nabo bashobore kuba muri ico gikorane kugira ngo bashobore gusangira natwe ivyo tuzoba turiko kuri uyo munsi. Murakoze cyane. Igihe hoba hari akabazo abamenyesha amakuru bashobora kuba bafise ku vyo mpejeje kuvuga, barafise ubwenge byose bushikiriza ikibazo cyabo. Murakoze. Ego ndabona ikibazo hariya inyuma. kugira ngo n'ubundi atarenga hanya cyo kumva façon kumbure n'umuntu atari muri kino kibanza ashobore kumenya ikintu kimutera inyota cyo kuzoshika muri ico kibanza, nicyo kintu kizomutera inyota kugira ngo ashobore gushika muri kino kibanza komsa yumve ko ashobora no gutumira abandi bagenzi biwe nubwo yumva yuko adasanzwe asengera muri eglise yanyu, ariko azavuga ati ngiye kuhakura ibiri, ngiye kuhakura kumbure kubaka urugo rwiza, ngiye kuhakura kumbure ingene ashobora kwitwara mu muryango canke gute ashobora gukura mu gakiza. Jean mushaka mudusigure rero umuntu wese atari muri kino kibanza surtout abafasoni ni ikihe kintu azoza aje gusanga muri kino gikorane cyane. Murakoze. Murakoze cyane ku kibazo mujije kubaza cyiza. Mwabajije muti intumbero y'icyo gikorane ni yahe? Intumbero y'igikorane nuko nari nabicishije ku gatoyi, igikorane gitumbereye abakenyezi. Intumbero dufise ni uko Imana iremye umuntu yamushizemo ishaka canke inyota yo kwegerwa imbere. Nico gituma umuntu wese iyo yiyumva umenga ntariko aregerwa imbere birazana umujinya mu mutima akumva yuko atanezerewe, kuko ubuzima n'ukungena umuntu asanzwe akoze mu buryo bwo kwegera imbere. Icotera inyota umuntu kugira ngo canke ico mutuma aza muri ico gikorane nuko yumva yuko abigisha bazoba baje bazoba bariko barakora cyane ku vyerekeranye no kwegerwa imbere, haba mu entreprise canke haba mu mashirahamwe, haba mu muryango, haba mu kibano. Bazodufasha kuri ako kantu kerekeranye n'ukungena umuntu akwiye kwama ariko aregerwa imbere. Bongere banadufashe kumenya iyo umuntu ashitse aho yategerezwa gushika ikindi kiba gisigaye n'igiki. Ni ukuvuga yuko bazodufasha no kugira ngo umuntu amenye ingene yiha izindi ntumbero igihe izo yari yihaye amaze kuzishikaho. Rero igikorane gitumbereye ikibano cacu, gitumbereye abarundikazi bose aho bari, kirarengeye ishengero, twiyumviriye cyane ku vyerekeranye n'ikibano turimo n'abarundikazi. Nico gituma dutumira umuntu wese, ntigifatanye n'idini nta na gatoyi, ariko gifatanye n'uwo murundikazi wese ahari afise ivyumviro vyo kwegerwa imbere canke yifuza kumenya ingene yokwama ariko aregerwa imbere, aratera imbere mu rudandazwa rwiwe, mu muryango, mu vyo asanzwe akora vyose. Murakoze. Ego, nitwa Ahmed, naserukira isamirizi PJ Classic FM. Ikibazo canje ni kubera iki mwahisemo iryo zina urugori rw'igisagara, hanyuma mwatubwiye yuko mwatunganyije ijerekeye kwiyunguruza, mbega abo muri side noro mutunganyije gute kugira umuntu wese ahari ashobore kumenya uko mutunganyije ijerekeye kwiyunguruza? Murakoze cyane. Kubera iki twiyumviriye iryo zina urugori
urugori nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mico yacu cyane henshi kubimenyerewe urugori ruhabwa abantu babiri urugori ni ikintu cyerekana ubwa mbere ubwiza icya kabiri urugori ni ikintu baha umuntu kenshi yabaye uwa mbere yavuye mu bandi yabaye uwa mbere bihiganwa barakunda kubaha urugori twiyumviriye iryo zina kuko twifuza yuko abakenyezi bose aho bari muri kino gihugu cyacu bumva yuko iminsi yose y'umuntu ashitse ku gasongero k'umusozi iyo ashitse hejuru iminsi yose hari urugori ruza kuri we haba mu buryo buboneka cyangwa mu buryo butaboneka hariho ubwiza hariho icubahiro hariho abantu benshi uwo muntu aba ahejeje gufasha tukizera yuko umupfasoni cyangwa umukenyezi wese amaze gushika hejuru biramufasha kugira ngo ashobore gufasha abandi bakiri hasi rero twakoresheje iryo zina urugori kugira ngo bumve yuko ni nk'abantu bavuye bihiganwa ry'abantu benshi kandi turizera yuko biriko birakoreka mu gihugu cyacu tunashima Imana yuko by'ukuri muri kino gihugu turabona yuko abakenyezi bariko baratera imbere haba mu burongozi haba mu gutunganya imigambi ivyo turabishima cyane ariko aho bigeze turifuza yuko birenga ngaho murakoze cyane murakoze cyane nitwa MC Doronej ku kinyamakuru FTV 57 ibibazo bibiri nashaka kubabaza ikibazo cya mbere urugori rw'igisagara mugenzi wanje yakibajije nashaka kubabaza mbega kubera mwashize imbere cyane abakenyezi urwaruka abigeme bo ntibatumiwe mw'ico gikorane ugira kabiri yari yakibaje mugenzi wanje nimwagitangiye kumutuge mu mwakibagiye yari yabajije ku bijyanye n'uburyo bwo kwiyunguruza mwabiteguye gute ku bantu bava mu mihinga itandukanye mbega amabisi azobakura hehe kuko hari abajene benshi bakurikirana izi mboneshakure ndetse message nyinshi bayironka biciye ku ma TV online n'amaradiyo imiduga izobakura hehe na hehe mu gutaha birakunda kwibonekeza ugasanga harimo akajagari ukuntu abantu bashobora gutaha bivanye n'uko bishobora gushobora ari mw'ijoro mbega mwabitunganye gute kugira ngo mushobore gukingira umutekano w'abazoba bashoboye kuza mw'ikorane murakoze cyane ku kibazo cya mbere mujije kubaza mbega mwavuze akantu mbega bigeme abakiri bato bo ntibatumiwe hariya rero ijambo umukenyezi rifata bose harimo abo bakenyezi bubatse hakaba nabo bigeme bakiri bato batarubaka cyangwa bataragira aho abo bandi bageze bose baratumiwe ni ukuvuga yuko igikorane kirimo abagore bashobora kuba bubatse bageze mu zabukuru cyangwa bamaze gutera intambwe zo kugira urugo mugabo tugashyiramo n'urwaruka n'abigeme batandukanye bashobora kwiyumva bashaka izo nyigisho nicyo gituma tutabishize ku bagore gusa kugira ngo tuvuge ibyo byaro byonyine ariko zoba turiko turavuga mu mpande zose rero kubera ko twiyumviriye abagore cyangwa kubera ko twiyumviriye abakenyezi ubwa mbere si bo bonyine twiyumviriye ariko twiyumviriye abakenyezi ubwa mbere kubera yuko umukenyezi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni novuga gute n'akarorero cyane nico twese duhagarara ko kugira ngo turabe umuntu ingene yaruka turabe umuntu ingene aba mu buzima ukuvuga yuko baratanga ico novuga indero y'ukungena umuntu yifata ku buryo kenshi no mu myibutsa yacu babicishamo kugira ngo berekane yuko iyo ubonye umwana hari ikintu kitagenda neza baca babibaza umukenyezi babibaza nyina rero twavuze tuti reka turondera aba bantu kuko barafise umwanya munini wo gutegura ingo zabo no gutoza indero uruvyaro rwabo nabo ejo canke hirya y'ejo nibo bazobara abarongozi ndongozi za kino gihugu canke bari mu mashirahamwe atandukanye ni ukuvuga ko bino vyiyumviro bamaze kuvyakira hakiri kare bakabishira mu bana babo bakabisangiza abo bubakanye ni ikibano kiba gihindutse ikibano gihindutse n'igihugu cose kiba gihindutse ni ukuvuga yuko twariyumviriye ko kuko barafise uburenganzira barafise akaryo ko gutegura kazoza gusoma uyundi muntu wese biciye mu ruvyaro rwabo biciye no mu kurera
mwongeye murabaza n'ikibazo kivyerekanye no kwiyunguruza murakoze cyane nakibagiye umumenyesha makuru wa Server Vibes akibajije kwiyunguruza bwa mbere twarabiteguye kandi kwiyunguruza ni ku buntu no kuvuga yuko tuzotegekanya imiduga yunguruza abantu ku buntu kugira ngo nihagira abantu babona iyo miduga hanyuma bakumva bariko bararihishwa baze bamenye ko suko twabiteguye no kuvuga yuko twateguye amamodoka canke imiduga izo deplace izo kunguruza abantu ku buntu kandi izo modoka bazozimenya gute zizoba ziriko iki gicapo c'urugori rw'igisagara amasanamu yerekana iki gikorana babonye imodoka imeze nk'iyo ni vyiza yuko bazoca begera hanyuma bakinjira iyo modoka none zizobasanga he ku bantu baba mu buraruko bw'igisagara canke muri no imodoka zizobasanga ku Mutakura Kotebu benshi tuzobatora kuri Kotebu bagize akigora bagashika kuri Kotebu tuzobatorayo hazoba imodoka ikura abantu ikiriri ibaza kubazurira ku bumwe hanyuma twongere tugire amamodoka afasha abantu ku Musaga Kanyosha canke muri Sud hari imodoka zizoja kwibarabara rya Gasekebuye zindi zije kujya kabiri kujya gatatu hanyuma mu Kanyosha bamwe tuzobasanga kuri Kingstar abandi tubasange ku Muco hama abandi tubatore kuri 12 abandi tuzobatora kuri Petit Seminaire n'iyindi bihingo itandukanye murashobora kuvuga muti none abantu bazobimenya gute tuzosubira twikore kubimenyesha amakuru mu kurungika agasanamu kerekana ivyo bibanza vyose rero igihe hoza nk'umuntu akavuga ati jewe nashitse mugabo siniko ndabona imodoka canke birashika agasanga abandi babatoye akava yibaza yuko iyo modoka itaza kumushikira yo turondera ku nimero ikurikira 71 amajana 951 amajana 445 71 amajana 951 amajana 445 amaze guhamagara kuri iyo nimero yoronka ubufasha bwose yifuza murakoze murakoze nitwa Egide Muriyingoma ndaterukiye ikinyamakuru Imboreza News ikibazo mfise ni kimwe mwavuze yuko ico gikorane kidasobanura gihamagarira abakenyezi muri rusange nivyo mwatumiye abamenyesha amakuru abafise ico bishika kure mbega amashengero abo bapfasoni bandi batari muri iryo shingiro ryanyu barimo mwakoranye gute hari ubutumire mwabahaye kugira ngo bashobore kuza nabyo mwavuze ko ubwo igisagara kibamo abo bose n'ikibamo abishengero rimwe kibamo bose kandi mu imbere yuko yukorera rero ntasobanura rero muri ko mukorana gute nayo mashengero yanyu kugira ngo babafashe guhimiriza bazokwitabire ako kamo baze kurahuriza abantu bafatika n'akarorero murakoze handi nawe kuri isho nyene yaravuze mugenzanje mwavuze icamabisi mbega n'umuntu yo kwitegura azokongira sanga bisi mwavuze kandi bizotangwa saa 8 izo turasanga bisi kugira ngo hazobe discordance bizota kugira ngo umuntu ajuragirike muvuga amasaha muti amasaha naya amashitse ngaho kugira ngo imodoka zibatore ntangiye uzoza mu nyuma canke uzoza imbere ngo atumanya munini gose kugira ngo tamuke kwica murakoze cyane twari gikorane cy'abakenyezi reka duhija mu mukenyezi nawe yishure ko igikorane cyamenye murakoze murakoze cyane kuri icyo kibazo muhejeje kubaza yabajije ati none ko tuzi ko mwatumiye abantu mwavuze ko atari cyo muri ya leta ya gusa ari ayandi umuntu wari wese atumiwe tukaba tuzi ko hari amashengero menshi hano mu Burundi rero yabajije ati muriko mukorana gute twarashoboye gutegura ubutumire turamaze kubushikana mu mashengero menshi cyane ashoboka twatumiye umukenyezi wese mu mashengero yose atandukanye kandi nibisigura yuko dutumiye uri mu ishengero gusa nujya wese ari hanze yari yavuze ati si by'idini nta dini na rimwe tuzoba duhagaze ko ni kwigisha hamwe kuko twese dusenga Imana rero twaratumiye mu mashengero abakenyezi bose mu mashengero turiko turagerageza gushikira amashengero yose menshi ashoboka yo muri kino gihugu cacu
atari mu gisagara gusa ariko na ruguru kugira ngo dutume abo bakenyezi baze biga ijambo ry'Imana bahakura kumenya kudasanzwe. Hari ikindi yabajije c'amamodoka ati abantu bava bajuragurika bataronse batamenya amasaha cyangwa ugasanga baje babasize. Twariyumviriye yuko twotangura ko igikorani kizotangura isaha 8 twarihaye akanya k'imbere kugira ngo bose niba twashikiye isaha imwe mugabo guhera saa 6 amabisi azoba yatangiye gutora abantu. Nibaza ko kurako agasanamu yavuze bazorungika kariko aho babatora byose bizoba biriko amasaha bisi zitangura kuko zizoguma zizunguruka mu makartier atandukanye yaba muri nord yaba muri sud yaba muri centre kugira ngo rero bikunde twese dushoboye kugira kandi tunaceka mu gikorane turahimiriza buri muntu wese yifuza kuza mu gikorane umukenyezi wese ko saa 6 bisi zizoba zatangiye gutora abantu. Murakoze cyane. Imana ishimwe cyane. Nitwa Mikro abasanzwe nkora kuri Buja FM. Si ibibazo bibiri, icya mbere urugori rw'igisagara ni edition igira kabiri nimba nihenze nubashaka kumenya edition ya mbere niza ntaye mwakubuyemo canke mwaronse kugira ngo twumve yuko na edition ya kabiri ibintu bizoba bimeze neza. Hama ikibazo ca mbere kica kiza mwavuze yuko bizobera impande ya hano nubashaka kumenya amabisi ni ku buntu murahisika kuronka abantu benshi cyane kuko ivyo buntu birahurumbirwa gose. Muriko mukora gute canke muriko muhategura gute aho bizobera kugira ngo umuntu wese azoronka ikibanza yisanzure kuko hashobora kuza abantu benshi. Mwateguye gute kugira ngo abantu bose bazoshobore kuronka aho bicara batahe banezerewe n'ibyo bumvise ariko baronse n'icicaro ciza. Murakoze. Murakoze cyane kuri ico kibazo mutubajije. Première édition y'igikorane c'abakenyezi yitwa Vugira ku ruvyaro. Igituma tugize deuxième édition nuko twabonye intahemwe. Twarabonye abakenyezi bakugwa kuri iryo jambo hama ivyamwa biragaragara. N'ubu tuyiteze kubona by'ukuri abakenyezi bakije kwakira kuri ibi vy'urugo mu gisagara tugiye kubona ubwiza buseruka muri bo tugiye kubona ingabire zifururuka nico gituma ntabwo badufise ko n'ubu tugiye kubona izindi ntaye nyinshi. Mwavuze ku kintu c'amabus ko ari kwa gusa simbise neza ico yashatse kubaza agipo ku mabus hari abantu benshi nashatse kuvuga bus ni ku buntu zizobatora abantu aho mwagiye muratubwira. Hari n'abandi basanzwe basengera muri ico kibanza nyene bazoba bahari. Hari n'abandi bazoba mu yandi ma eglise bazoza. Hari n'abandi banyagihugu bazoba mu makartier atandukanye bazoba baje. Muriko mukora gute kugira ngo umuntu wese azoza muri ico kibanza azoshobore kuronka icicaro gishimishije kuko ntahora neza yuko mushobora kuba mwifuza abantu 1000 hakaza 2 canke 3 bose bazoronka aho baja canke mufise ingene muzobitegura kugira ngo umuntu wese azoronka haje. Kuri kubwico niwe twaye amapoint yose bagiye baravuga hazo hariho abantu bo kuri eglise bajeje protocole nibaza yuko atamuntu azoshika ngategere bus azosigara. Hama kuvyerekeranye no ku kibanza sinibaza yuko twobura ahantu twoshika ni hanini turiteguye mu buryo bwose donc turiko turaraba disposition bikenewe no hanze bazicokera babona ko ari hanini ntabwo badufise kuko abantu boza bakabura aho bicara. Ego muri organisation turaciyumvira ko cyane urugori rw'igisagara kuza ku buntu muzoronka abantu benshi. Nubashaka kumenya ikindi kibazo nivyo mugiye gutanga ivyo mufise n'abandi bazoba baje bakitira uruhara bazotanga ibyo bafise muri bo kugira ngo bigire ico bifashije abantu bazoba baje muri ico kibanza. Ariko amabisi azotwara abantu mwe muzoyariha n'uburyo buzogenda, ivyuma n'uburyo buzogenda, amayekara kumbure muzokoresha n'uburyo nta kintu cagusa kiriho. Ubwo buryo buzovahe mufise ingene mwaburondeye canke n'umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana muri kano kanya. Hari benshi bariko baradukurikirana ashobora kuvuga ati je nakozweko ndumva yuko kino gikorwa ari ciza numva no gishigikira
mbega baremerewe gushigikira canke uburyo bwose buzokora mwaramaze kuburonka? Murakoze cyane. Ngomba mbere kuri kibazo wari wabajije ku vyerekeranye n'ikibanza abantu igihe boza ari benshi, mbega vyoshika mu karengerwa vyogenda gute? Tugomba kwibutsa yuko ikibanza tuzokwakiramo abantu, ikibanza cyakira abantu barenga 2,000, hanyuma tuba dufise ikibanza cyo hanze ahigenga gishobora kwakira abarenga abo. Ni ukuvuga yuko aho hantu hose turiko turahategura kugira ngo igihe indani babaye benshi cyane dushobore gukora kuri icyo kibanza cyo hanze, kuko hanze ho hasanzwe hasumba n'indani. Ni ukuvuga ko turabiteguriye cyane, kandi nibaza n'ukuri tuzoshima Imana kandi turizeye ko bazoza. Ikindi muhejeje kubaza, mwavuze muti igikorane gisaba uburyo bwinshi, muriko muritegura muzoriha amabisi cyangwa muzoriha imiduga kuhagusa. None icyambere ubaye abantu bariko barabafasha, icyakane uwo bashaka kubafasha yo bikora gute? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Uburyo turiko turakoresha ubwa mbere ni uburyo twebwe nyine turondera tukitegura, hanyuma tukabushira ahabona, tugategura ibyo byose. Hanyuma turafise abantu kumbure bumva kino gicapo, kino ciyumviro, bakavuga bati burya nanjye nifuza gushiramo ikiganza muri ivyo muriko murakora. Hanini cyane turashima Imana cyane, kuko Imana yaduhaye abantu batahura icyo ari cyo gutanga, bumva icyo ari cyo imitima iriko iraza kuri Kristo Yesu, bakabikora bakitanga. Ariko kandi turabona n'abandi bantu hanze y'ibyo dusanzwe dukora bavuga bati ntibaraba benshi cyane, mugabo bavuga bati turashobora gushigikira iki gikorwa. Akarorero ishirahamwe canke uruganda ruhingura iby'amafoto canke design opera ni bamwe mu bantu bamaze kudushigikira. Ariko ico ntigisigura yuko uyundi wese bashaka kudushigikira mu byo asanzwe akora atodushigikira. Igihe yoba yifuza kudushigikira, dufise byinshi turiko turakora nk'uko muriko muravyumva, canke afise ico yobaza, yo dutelefona ku nimero 79 ubusa 6 ubusa 7 ukanimero nogasubiramo 79 ubusa 6 ubusa 7. Abaza kudutelefona kuri iyo nimero akatubwira uko yifuza kubikora, bitubera vyiza cyane. Twongera tunashimira n'amashengero atandukanye ariko aradufasha mu gutumira abagore b'abakozi b'Imana, abagore basanzwe abapastori nabo nyene ubwabo bariko baradufasha guhimiriza abantu kugira ngo bashobore kuza muri ico gikorane. Murakoze.